Ikaze kuri G4G, ndagize mwiriwe canke ndagize mwakeye bivanye naho muherereye, nkabashima uko mubandanya mukora subscribe uko bukeye uko bwije mushiraho na commentaire, bidukora ku mutima bikatwereka yuko dufise abantu badukurikirana. Nimba rero nawe wumviriza ibiganiro vya Roy G utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze mu muryango musha. Uyu munsi rero tugira turabire hamwe ibintu bitatu canke amabanga atatu hatuma umuntu atera imbere, kandi uyu munsi tubivuga mu majambo make avunaguye. Ikaze. Ibanga rya mbere rituma umuntu atera imbere, abenshi tuzi yuko ari ugukora, ego no gukora, mugabo ikihari nuko abantu benshi batadusobanura uko gukora uko ariko, kuko iyo uravye bakubwira ngo kora cane, ariko ugasanga abakora cane sibo baronka amahera menshi, kuko uravye umufundi canke umuyede yirirwa kugikwa usanga arushwa n'umuntu yagiye kwirirwa araranga amazu hamwe twita abakomisiyoneri, ugasanga atahanye 200 300, ugasanga umuyede yakoze cane afise ibihumbi 10 ku munsi kandi yanabiriyemwo. Ibanga rero bakubwira ngo nugukora cane, hari ikindi kintu abantu batongeraho, kora cane ariko ushiremwo ubwenge, kuko no havuye na wa mugani uvuga ngo umwete utagira strategy canke umwete utagira ubwenge no kuruhisha umubiri, canke umutwe utagira ubwenge uruhisha amaguru. Rero nibakubwira gukora cane, uze wumve ko gukora cane ikintu ca mbere uzotangure gutegura mu mutwe, hama ibindi navyo bisigaye ukoresha inguvu. Niyo mpamvu ukunda gusanga abantu bafise inguvu benshi baba bodyguard, hama bakoresheje ubwenge nabo ugasanga n'abantu babategetsi canke n'abantu bubashwe, ugasanga uwo muntu yafise inguvu ariko akoresha inguvu nyinshi, ariko aherekeza canke ariko akorera utagira inguvu. Iri ni rimwe mw'ibanga aba boss canke abantu bateye imbere bibitse badashaka gusangiza abandi bantu, bivanye nuko banka ko abo bafise inguvu iyo bashizemo inguvu bakashiramwo n'ubwo bwenge bwabo bituma bagera kure. Rero nibakubwira ngo kora cane, uzibuke yuko no gukora cane utateguye byose n'ubusa. Reka ndakubwira iki kintu, gukora cane bituma ubaho aha kw'isi, ariko gukora cane ntibituma utera imbere. Ibanga rya kabiri ryotuma umuntu atera imbere ni ikintu bita kumenyana n'abantu, bimwe bita connection. Uyu munsi nta muntu n'umwe ashobora guhagarara yirate imbere y'abandi bantu ngo nta numwe ngo yamufashije. Ashobora kuba ata numwe yamufashije mu bazinanye, ariko ntiyabuze n'umuntu numwe yamurangiye ati genda udodore hajya canke ibimezo. Yobura n'umuntu abaza amakuru canke uwabaza ati inzira ijahe. Akenshi usanga abantu bahagarara mu bandi bakavuga ngo jewe ngo ibi nabigezeko, ngo ata numwe shigikiye canke afashije. Yego birashobora gushika ugasanga mwo mwari muzinanye nta numwe yagufashije, ariko ugasanga mu bandi barakubwiye bati barangurira hariya canke bigenda uko. Rero ikintu kimwe gituma umuntu atera imbere, ategerezwa kuba afise connection canke inshuti nziza, canke inshuti ziri mu ivyo bintu. Iri ni rimwe mw'ibanga abantu benshi badakunda kuvuga. Ntuzovuge ngo ngira ntangure ibintu vyanje ngo ndabikore mw'ibanga habure n'umwe abimenya kugira ngo akungure umutwe canke akungure iciyumviro, hama witege kuzotera imbere. Iri n'irindi banga abantu benshi bakoresha. Iyo ufise umuntu agufata ukuboko, noneho abenshi ngaha kw'isi nta numwe yigeze agera ku iterambere rishimishije batamufashe ukuboko, kuko uzosanga na bariya ababosi iyo bamaze gutera imbere buke buke baca bagenda gusaba ingurane mu mabanki, bakabafata ukuboko kugira ngo bakore imigambi minini. Rero nawe rondera abantu canke rondera connection izotuma uva ku rwego rumwe ukaja ku rundi. Ibanga rya gatatu izotuma utera imbere ni ukumenya aho ukomoka n'aho uva. Abenshi bama bitwara ngo nanaka ngo yavuye mu muryango ukenye ngo ariko ngo aratera imbere ngo canke ngo ashika kure. Mwabo benshi usanga mu bantu 1000 canke mu bantu 2000 bashoboye gushika ku ntego zabo canke gutera imbere, usanga ari nk'abantu 5 canke 6. Ariko akenshi iyo umenye aho uva ukamenya umuryango uvamwo, bituma umenya ingene utegura, ukamenya ati ndiko ndakora ku giti canje ubu, kubera yuko uzosanga nimba uva mu muryango ukenye naho ugerageza gukora ngo uduge, usanga ibiremera bari byinshi kuko bose baca bahanga amaso wewe. Rero aha biba bisaba ukamenya ingene utegura ibintu vyawe, umaze kumenya aho uva naho ukomoka. Hariho n'igihe usanga umuntu ava mu gace katameze neza, benshi barabizi, usanga ugerageje gukora ikintu cyose abantu baca bashiramwo bimwe bita amarozi. Rero no kumenya ahantu ukomoka navyo biri mw'ibanga rizogufasha gutera imbere, vyaba na ngombwa mbere ukimuka aho wari usanzwe uba canke wowe usanzwe warakuriye, kubera yuko abantu
benshi bakunda konona uwo bazi, usanga mu kibano bavuga ngo wa mwana wa naka yateye imbere canke wa mwana wa naka ageze kuri ibi n'ibi, ariko iyo ugiye ahantu batakuzi bagufata nk'abandi ati nurya nawe yaje kwirondera ubuzima. Rero n'iri ni rimwe mw'ibanga rizogufasha gutera imbere niwamenya aho ukomoka n'aho uva n'umuryango uvamo ingene vyifashe, kuko rimwe na rimwe ushobora gusanga n'abadashaka gutera imbere ari uwo muryango wawe ukomokamwo, abo muvukana canke n'abandi, ariko kenshi usanga ari andi mu miryango ya hafi baba bavuga ati uriya mwana wa naka nawe ntiyoba ukomeye mu muryango wacu, reka tumugirire akantu. Rero birasaba yuko umenya umuryango ukomokamwo, n'iri naryo n'ibanga rizogufasha. Ikindi kintu nokongera ko nk'inyongera gituma umuntu azotera imbere, hari ikintu bita amahirwe. Buriya amahirwe mu buzima nico kintu ca mbere umuntu aba akeneye kuruta ibindi bintu vyose, ubwenge, inguvu. Ku muntu afise amahirwe ntaco bivuze, kubera yuko amahirwe, umuntu afise amahirwe aba afise ibintu vyose. Nico gituma mvuga ngo nawe nimba ata amahirwe ufise, togerageza nimba uja gusenga canke ugasaba Imana ikaguha ayo mahirwe, kubera yuko rimwe na rimwe ubuzima tubayemwo harabamwo ibintu vy'amahirwe, kandi uzobirabe neza 90% y'ubuzima tubayemwo, naho wowe wagize ibi n'ibi n'ibi canke wakoze strategie zimeze gute, iyo ata mahirwe arimwo vyose birapfa. Sinzi ko mwabonye umuntu yigize kuba agerageza ibintu vyose ukabona ntibiriko birakunda, ariko hakaza uwundi muntu akagerageza rimwe gusa ukabona ibintu byose biraciyemo bigenze neza, harya n'amahirwe aba yakoze. Rero n'iki ndacongeyeko kugira ngo nimba ata mahirwe ufise ugende usenge Imana iguha amahirwe kugira ngo nawe urabe ko wotera imbere. Ubuzima n'ubufindo birasaba ko wicara ukiga hama ukamenya ingene ukosora ubwo bufindo. Rimwe na rimwe ubuzima buraguha n'ibibazo vyo kwishura yego canke oya. Iyo wihenze gato ukishura oya, aho wari kwishura yego n'ahandi wishura yego wari kwishura oya, biba bikunaniye. Handi hagaruka ca kindi kivuga ngo ubuzima n'amahirwe. Ushobora gukora cane ukabaho, ariko ushobora gukora cane ariko ntutera imbere. Ivyo vyose bibaho mu buzima, niko biri. Ushobora kubona yuko ibintu bizogenda neza, ariko bwaca kabiri ukabona ibintu bigenda nabi. Ariko rimwe na rimwe ubuzima buraduha ikidukwiriye. Ngiyi imigambi canke strategy wokoresha kugira ngo urabe ko wotera imbere nawe. Rero nimba ushaka gutera imbere, gerageza gutegura ufatiye kw'ibi bintu ndakubwiye hano hejuru, ariko hariho n'ibindi byinshi. Umunsi jewe nahise kuvuga ibi bitatu n'iki ca kane nongeyemwo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri JFLG, nkaba ndabashimira uko mubandanya mukora subscribe uko bukeye uko bwije. Murakoze.